Nukuri ibibazo naciyemo ntivyari vyoroshe ico gihe, ariko mu gihe mwashoboye kumfasha cose narose ingaburo nziza, kandi nibaza ko n'uno munsi kuba nkiriho ndashimira Imana ko yabakoresheje mukagira ico mumfasha mw'ubwo buzima. Ubu Mm. uya intambwe ngezeko numva noshishikariza n'abandi kutihereranya ibibazo, bakagira abo babitura, bakabigutura ukabagira inama, kuko inama wangiriye yabaye nziza cane. Igihe wewe wari ufise ibibazo twarageze naho tuja ku gipolisi ndavyibuka mvugana n'abapolisi. Mm. Ndashaka ndababwize ukuri yuko abarabu benshi batunze inkoho mu mazu yabo. Mm. Jewe nk'aho ndi dufise nini tukagira na ntonto, zirarenga zibiri, zirarenga zitatu. Mhm. Hariho n'abandi bantu erega Daniyeli, je nk'ubu ndaguhaye akarorero, hari inshuti zanje nabwira ikibazo mfise zantanze no kuzino, aribo baba barya usanga nyene nk'uku natwe turi ino tubwira bagenzi bacu uti twaciye aha, ugasanga baranakurangiye wagera mu kibazo ahubwo akaba aribo bakubwira ati vyase fata inzira wigire rero ko ofisi itariko irakwakira, bakanadutera ubwoba tahura apfuye kararangiye. Daniel, akandi kantu nokeburira abandi bantu dukorana b'abagenzi banje nk'uku nyene umbona, kuko nako nyene nari ndagusezeye ariko numvise gakoze ku mutima. Aba Mm. bantu bafite ukuntu baremwe, ntibashaka umuntu w'umunyafrika begera. Yeah. Mama bamwe baravuga ko tunuka, ako n'akarorero ka hafi ku bantu Mm. baba mama baciriritse bamwe batishima gose, akakubwira ko umuhumurira nabi, kumbe baranka n'umuntu amenya amabanga yabo. Sinzi abazoshaka agafoto k'ico gihe narakabitse nakongorotse, ariko gusa ibibazo iyo biheze nyene biba bisaba ushimire uwagufashije mw'ivyo bibazo. Nukuri nari nifuje kubashimira bimwe bivuye ku mutima, n'abandi bose bumve ko igikorwa ukora ntidukwiye kucihereranya mu mitima yacu, wovuga ngo Imana iguhezagire kuko ariyo itanga imihezagiro ku bayikwiye, twe ntitworonka ivyo tuguhemba n'amaboko, ariko Imana yo mw'ijuru imenya ibigukwiye. Murakoze cyane. Uyu mubona, uyu mwumvise n'umurundikazi niwe tugiye kuganira muri kino kiganiro. Ni nyuma y'igihe atari gitoya tumufashije, ari mu bihugu vy'Abarabu, yaramerewe nabi cane, yaratwituye hanyuma turagerageza gukora ibyo dushoboye gushika iyi saha arashima. Yadusavye ko dukorana ikiganiro, atubwira ko afise ubutumwa agomba gutanga n'ico agomba kubwira abakurikira uru rubuga rwa jewe Daniel Mugisha. Uru n'urubuga rugwiriye kw'ivyo gutabariza abarundikazi bari mu bihugu vy'Abarabu bahura n'ivyago bakabura gitabara. Ni intahe irimwo n'inyigisho, tuyikurikire. Amakuru yawe rero umeze neza, uraho urakomeye? Amakuru yanje ndaho meze neza, ndaho ndashimira Imana kabisa muri vyose. Ngomba dutangure rero sivyo? Ego. Mm. Nshuti zanje bakunzi munkurikira kw'ishene ya YouTube Daniel Mugisha, ndabaramukije, ndabakaze na karibu mwese. Uyu munsi murabona twatewe iteka n'umumama umupfasoni yatwemereye yuko twoshobora kuganira hano. Ntibimenyerewe rero hagenda bazanira umuntu mushasha bivanye n'ibihe tugezemwo. Uyu ni umwe mu bo twigeze kuba tuganira muri vya bikorwa tugira vyo gufasha canke gutabariza abari mu bibazo bari mu bihugu vy'Abarabu, Saudiya, Omania, Iraq n'ahandi. Yatubwiye ko afise ikintu agomba kudusangiza, mu vy'ukuri je ntaco nzi, mugabo nashaka ndamuhe kaze, nimba ashobora kuvuga arashobora kuvuga izina, hanyuma ace atubwira ico yaduteguriye. Ijambo ni rwanyu. Ego ndabaramukije mwese abakunzi ba Daniel Mugisha,
Imana n'amahoro. ibahe umugisha aho muri naho. Mu Ego. vy'ukuri ndavye akavideo Daniyeli Mugisha yapostinze, Mm, mbona umuntu ari mu cago gisa n'ico jewe nabayemwo. mhm, Kumbure nubwo vyoba bidasa neza, ariko nabonye ko hari ikintu ndakiziko, numva umengo guhora birananiye. mhm, Nico gituma navuze ati reka ndondere Daniyeli Mugisha kugira turabe ko uwo muntu nawe hari ico twomusangiza, nk'uko mm, nanje yansangije ivy'abandi bikankura habi, mm. bikankura mu kangaratete. Impanuro ziwe zaranyuze cane, nico gituma nipfuje gusangiza n'abandi nanje impanuro. Hari umuntu nabonye Daniyeli Mugisha yapostinze atinya inkoho. Mm, Nashaka ndababwize ukuri yuko abarabu benshi batunze inkoho mu mazu yabo. mm, Jewe nk'aho ndi dufise nini tukagira na ntonto, zirarenga zibiri, zirarenga zitatu. Muga mu vy'ukuri nivyo n'abagizi ba nabi, ariko na twebwe abirabure baramaze kubona ko duhabuka. Nimba mm. nta kosa umuntu aba afise, nimba ataco yiyagiriza baba bamufatanye, mu ncamake aba bantu ikintu ca mbere nabonye banka n'ubusuma. Nta busuma wabagiriye, nta manyanga wabagiriye, tekana ntaco bomugira. Nibatuze kuko ntituzobabuza kuzitunga ari iz'iwabo bavyemererwa n'amategeko. Ariko igitumye mvuga si uko nanje ntagize ubwoba. Naje ubwa mbere naragira ubwoba ngahabuka, ahubwo nkanagira ubwoba jeho gusumba n'urya mwabonye. Ariko harigeze kubaho n'igihe mbona nabo hagati yabo bazifatanirako, ariko ntibarasane. Biza Hariho bintera kurema. igihe Urumva nashira. ako nari kavuga ko Eh, kuko ari ako nabonye yapostinze, ariko hari n'akandi kantu k'iwanje nashaka kubaha, ariko abantu ntituvyumva kumwe, kandi ntituri mu mazu amwe, ntidufise ababosi bameze co kimwe. Ariko ico nari maze kubona, na twebwe tworeka kuza turatinya cane ataco twiyagiriza. ico kirumvikana. Utaraduka kuri ico kindi ugomba kudusangiza, aka kavideo ndagashira hanze. Hariho abantu baciye bavuga ngo mu Barabu ngo nta nkoho batunga, abandi ngo zirya nkoho ngo nizo kurasa inyoni. Nabisomye muri komantere, abandi kuko n'urya Mwarabu, urya mugore, urya mu bose, urya mukobwa niba atari kuri maktaba yaramubwira ngo urumva ngo umuntu mutazinanye ngo ataco mupfa, ngo yokwica gute, ngo yokurasa gute. Urumva amwumvisha yuko mu by'ukuri ivyo avuga vyose ariko arabesha, nubwo urya ariko aramusemurira nawe nyene atashoboye kubivuga neza. Mugabo mu vyagaragaye bagombye kumwereka yuko abari abantu beza badatunga inkoho, ngo atari abapolisi kandi atari abasoda. Ico rero nibaza yuko abari bacihenze ko bumvise yuko bishoboka ko naho uba, je ndibuka ko wigeze no kuzinyereka. Narigeze kugutelefona apere video ndakwerekana Ukazinyereka. ico ubwoba bwinshi mu mutima, nzi yuko Mhm. bashobora kungirira nabi. Usibye gusa n'izo nini nini barazitunze, nakubariye ko na ntonto bagenda bambariye ko ku mapantaro bazifise. Uwuzogira amakenga uzomumpere nimero yanje ya inbox anterefone, ndazi ko nta muntu wo mwarabu azonterefona, nzotelefonwa n'abirabure b'iwacu, nzomwereka Aho ni kugira sawa rero. Hanyuma rero, nzomwereka ko ziba mm, zihari. murakoze cyane. Wavuze ati rero bafise ikindi kintu ugomba kudusangiza. Haraheze igihe kinini tutavuganye, ndibuka igihe tuvugana uri mu bibazo, ariko wavuze ngo ufise ikintu ugomba kudusangiza kindi. Ni ukuri ibibazo naciyemo ntivyari vyoroshe ico gihe, ariko mu gihe mwashoboye kumfasha cose narose ingaburo nziza, kandi nibaza ko n'uno munsi kuba nkiriho ndashimira Imana ko yabakoresheje mukagira ico mumfasha mw'ubwo buzima. Ubu Mm. uya intambwe ngezeko numva noshishikariza n'abandi kutihereranya ibibazo, bakagira abo babitura, bakabigutura ukabagira inama, kuko inama wangiriye yabaye nziza cane. Igihe wewe wari ufise ibibazo, twarageze naho tuja ku gipolisi, ndavyibuka mvugana n'abapolisi, bosi wawe akujanye.
wowe ingorane yego wari cyane. ufise amajambo makeya ko warinze uza ngaha urashobora kuzica amajambo makeya kugira abantu bumve ega izi ngorane wari ufise ubu nimba zarakemutse kuko ndaza bitubwira hariho abandi bantu usanga bazifise kandi hariho nabo tubifasha ugasanga ntibashimye kubivuga mugabo agatemonyaje nk'aka karafasha abantu kandi n'ukuri ndagushimiye n'ukuri. Ego nk'uko bivuze kuko tubidondoye ido n'ido vyofata umwanya munini. Je Mm, nari mu kazi ndagurwa nk'abandi bakozi bose ndagenda ndatangura gukora akazi ukwezi kwa mbere vyaragenze neza n'ukwa kabiri ariko ukwezi kwa gatatu ntivyampiriye kuko mm, umumaburi nari mfise yipfuje ko ndyamana na se wiwe. mm, Amaze kwifuza ko ndyamana na se kugeza ubwo aza akanyingingira amahera ariko nemere ndyamane na se wiwe. Ico kintu ndacanka ndarahira ndatsemba yuko ico kintu kidashobora kubaho. mm, Nibwo gufatwa nabi rero vyatanguye bakanyima indya. Rimwe na rimwe ngakoreshwa n'ubuzi buteye ubwoba abakobwa badakora tutamenyereye barigeze no kunyuriza ngo ngiye koza itangisi baca bampezamwo indani banka kumpa ingazi yo kudugirako kugira imve mwa birya bitangisi binini. mm, Ariko kubw'Imana igenda iratanga ubwenge n'inkomezi nyene ndambura impuzu zose ndambika ibirenge hama ndafata hejuru mbona Imana irabikoze ndavuyeyo ariko ko ni nk'akantu Imana idufyondera nyene kuko tutaba dufise ahandi mm, dutabaza Imana batangaye honyene babonye ndabasanzeho muri saro kuko bari bazi ko ntashobora kwikuramwo. Ivyo bimaze kugenda biragenda nk'uko urumva twakomeje kubana nabi kugeza igihe wa mumama rero amaze kubona ko ivyo ashaka bidakunda ndagerageza gutakamba asubire kuri ofise biranka ndatakamba ndaterefona ofise yandungitse baranka ndaterefona umu agent yandungitse biranka vyose biratagati ariko Imana ivuga ati nta mpamvu yo gupfira mu ubwo butayu irakundungikira habaye umuntu ampa akanimero kawe ndakurondera. Urugendo rw'ibibazo ntigwagarukiye ngaho kuko haraciyemwo ikintu nyene kitameze neza ubwo nyene twarashwanye turashwana hagera ubwo mvuga ati jewe ko mwase ko munkemurira ibibazo reka basi ngende mw'ibarabara canke niture polisi. Umugabo w'uyu mumama nyene ariwe databuja aca aranka ko nitura polisi amera nk'umuntu umenga aravyoroheje buke buke aca ndungikira gukorera kwa mwene wabo wundi. Andungitse gukorera kwa mwene wabo wundi ndahaba ntuje ukwezi amezi abiri aho nakorera bene wabo babiri naca nkorera uwuri hasi n'uwuri hejuru kuko bose baravukana mm, ndabibamwo ariko kuko nabona ko ata bundi buhungiro nyene ndabibamwo ndakora ndameneka ariko ndavuga ati kumbure hoho mfise amahoro ko ndyama ngasinzira. Wa eh, mugore ntiyashizwe Daniyeli mm, yaragarutse aratota umugabo aravuga ko ntegerezwa kugaruka gukora. mhm, Noneho mm, rero hagera igihe batangura kumbuza amahoro na hahandi ko ntegerezwa kugaruka kubakorera mu rugo rwabo. Wa mm, mugore rero akanyandikira mesaje mm, ikibi wankoreye cyo kwanka kuryamana na papa mm, kwishura ugikuvyemwo incuro nka zitanu. Ayo ma mesaje yari ahari ndavuga ati jewe nzoyereka Daniyeli Mugisha. mm, Bamaze kubinyereka uko kubera yakuyandika akoresheje transite mm, ndabwira uwo mwene wabo kuko wewe nabona umengo nta kibazo dufitaniye atari ku muntu anyandikira amajambo ateye ubwoba uko umuntu bigenda uko gute mwombwira ko subirayo kumukorera. Harageze igihe ndanababwira ati ahubwo reka niyahure ntazorinde kunyica ubw'agashinyaguro basi jeje nyene nimanike. Uwo mwene wabo akambwira ati nkumbure biraca bugufi. Wa mugore yaraje atariho bari Daniyeli kumfata mu kanigo kumfyituza telefone urumva twa twitwazo twose twa tumesaje yandika yari yabonye ko twomukorako kuko nari natanguye kubibwira zirya ofise ziturungikana zirya zo muri Kenya. Yaciye aza aramfyituza telefone yatemwanyaje yo muri telefone biragiye yavuyemo. biravuyemo ariko ndavuga ati uko biri kose hako nsubirayo ari ugupfa napfuye tuma mpfira ngaha ariko sindamwigemurira. Mm,
ivyo bintu warakomeje urampa impanuro kugeza ubwo vyageze igihe rero nase kuja gukora akazi bifata iyindi sura bashaka baraza baranigiririza mw'iyo nzu abagabo babiri bavukana kuko nase gusubira kwako kazi uribuka ko twari kumwe muri vyose naragutabaje ndanakubwira ati ngabo baragarutse urambwira ati ruka sohoka Imana irafasha ndahacika ndahasohoka ndashikira igipolisi mw'abantu mwe Daniel Mugisha niwe yanterefoneye igipolisi burya aha hantu ururimi rwaho sinzi namba abapolisi bino bababwira ati nandike muri transite ngo ivyo ntitubiraba twebwe ngo rondera umuntu akuvugire uwo muntu nkamurondera ndamukure he hamvugire Daniel Mugisha niwe bavuganye icongereza gusa amaze kuvugana n'abo bapolisi umugabo we yarumva icongereza uwo mugabo w'uyo mugore ariko abapolisi nta n'icongereza cishe harya bariko barumva ubwo umugabo amaze kumva kamukorokeye mu matwi yaciye atangura aroroha telefone ya kabiri aha abapolisi bari bayinyatse telefone ya kabiri nayo naciye ngura kugira ngo ume nkominikana nawe kuko uwo mwene wabo na bosi nubwo vyari biruko yaranyumva bukebuke naramutuma nk'agatelefone akemera nawe vyatera gufata iyindi sura mu nyuma abonye mwene wabo aje yakaze ahubwo rero baca bashaka bamfatanire banyicire hamwe nimba bashaka kunyica bantekere mw'uwo muduga sinzi ni harya wambwiye tiruka kiza amagara yego vraiment burya rero nico gituma navuze ati iyi nkuru sinoyihereranya kuko hari benshi baca mu vyo turimwo bakibaza ko bitazohera aho ibambewe mwisho birera yego gusa bareke kuvyigumanamwo bareke kwiyumvira ngo wowe urafise ukuntu wokwihora umwarabu ntibishoboka ukoresheje n'ishavu ryawe mu mutima nta n'ikintu na kimwe ubona ashikako vyose bisaba ko tugenda turaheba ndibuka ukuntu namutelefoniye nkamubwira yuko abajya polisi nabwiye yuko icyo uwo mugabo atakibazo mufitanye ikibazo gifitanye n'umugore wiwe we wagomba kujyamana na se wiwe burya mugabo numva barakangara ngo ivyo nivyo ti ivyo nivyo kandi hariho na video hariho video baratanga urazi ko ari video wari kuko wampaye video wamufashe ariko araza kugufata Daniel ingorane twebwe abantu benshi tubwira nk'irya video maze kuyirungikira office bavuze ko ahubwo ni jewe ndiko ndarondera urya mutamu kubera babonye bamufashe video bakaguma hamwe akaza ntibashobora kwemera office ngo zitwumvirize mbega gute umuntu yari kurondera urya mutama akaba ari je nifata video nashaka nayifashe kuko umugore yatigera yemera ko se w'ivyo bintu yobinkorera nari maze kubimubwira nk'incuro zirenga 4 ndamubwira ati papa wawe arampohotera ivyo nkorera ntibihwanye n'akazi burya rero baravuga ngo iyo witonda ntiwankwa na bose nyina w'uyo mugore nyene niwe yambwiye ati je ivyawe kwera imaze kubona ko atavyo ukeneye ivyo bakwinjizamwo ntavyo ushaka wushaka akazi ahubwo kuba ukiri no ngaha binyereka ko ushaka akazi niwe yangiriye inama ati uzumurere kurya mutama siwe kubigukorera ugume hamwe mufata aka video hama tukereka uwo mukobwa wanje kavuga ko atono kubahuka kugukorako okay urabikora nca ndabikora rero ndoroha nanje ndamufata ka video kuko iyo nza kumugwanya kajya ka video ntako nari kuronka nako ni kuronka kabisa kandi telefone yanje vyasaba ko ndayishira ahantu inyegeje cane kuko ayibonye n'ubundi rwari urupfu yego niyo nza gushiramwo utuguvu two kumugwanya urumva nari kuba ngiye kure ya telefone kandi ahantu narindi ngira warahabonye Daniel niyarangije ngenda ahantu barunze ibintu vy'amayarara kugira nsange aho nyegeza telefone ivyo biba narabiciyemo nico gituma nanje navuze iyi nkuru hamwe noyigumizamo hari n'abandi wosanga baciye muri iki kibazo bakayobegungira uko bogikemura canke bakumva ko umenga inzira no gutaha sugutaha aho ibambewe bazoguhanuza uzobabwira uribuka ko bankurikiye babwire ko ahubwo je nagerageje no gukontakta office zavuze mu Burundi twaravuganye n'ujya muntu
muri Kenya mwaravuganye cane yo iranshwishura. eh, iranyumvisha yuko iranyumvisha yuko kurya video yuko uyifisemo uruhara kuwasa n'ubishaka ariko mugo nabwiye ati none video niwe yagiye arayifata araheza yongera arayibazanira si uwundi muntu yibahaye none nimba yarabifisemo uruhara yari kugenda kuyifata video gute agaca yibazanira akayibaha nk'icyabona y'ivyo ariko arakorerwa iyo agomba hajya ahantu hajya kajya agace k'inyuma bavuga ko yagumye hamwe ntaba yaragacikase agakurako naragerageje kubabwira hariho uwo twavuganye yavuga ikirundi ujya ntuze umwe wundi nkunda kumuvuga Niwe anaturungikaga niwe adukura mu Burundi. yaragerageje aranyumvisha ko ikibazo cyawe agiye gifata mu ntoke burya nari nzi ko hari n'akantu gataba yarakoze mugabo gusa iciza ico nabonye cyakoze ikintu ni kiriya kintu c'uko navuganye n'abapolisi Ego, kirya nico cagiye kugarura ibintu vyose urabona ko vyari vyamaze kuyangara bigeze ku yindi ntera ni ukuri n'abantu bariko baranyumviriza nari nsigaye nitakambira asaba gutaha akazi nari numva none agahagarika kuko amahoro yose yari yabuze impande zose. byarumvikana Daniel Mm, na ofise naje mvako ikintu kibabaje n'ama ofise mm, ofise tuvako kwema zikwiye kwikubita gashi zikamenya ko turi abantu erega naho tuzotaha tuzongera tubane nabo mu buzima busanzwe simbona igituma baduhemukira be n'aka kagene kuko turi ino baba bazi ko tudashoboye kubigobotora ino baba bazi ko uri umwe uraberetse n'ikibazo cawe nibo bagutahura n'ururimi rwawe ariko ntihagire ikintu na kimwe bakivugako ahubwo bakagerageza wewe kukwinjiza mu ikosa rinini bagashigikira ahubwo na wa muntu ariko arakuhiga. ivyo navyo birambabaza Ivyo nivyo vyanshikiye rero kuko irya ofise yo yagumye inyemeza ko ahubwo ari je nkeneye abagabo ntakeneye akazi nanje nkagaruka nkababaza none ko nkeneye abagabo ntakeneye akazi ko bampaye ayo mahera iyo ndayatora sinaryamana nabo bagaca banyica bongira baba bashaka no kutwica Daniel gute umuntu w'umukoresha umumabuja kubwira kuryamana n'umutama w'imyaka 80 naho tuba dushaje ntituba turashikira iyo nivo. oya uko biri kose niko nyene basuzugura mugabo urumva umutama w'iyo myaka nawe we uba ukingana gutyo ntimamungana babikora nyene hariho naho numvise babikora mu by'ukuri batagira babice kugira nyene ngo banezereze abo bantu babo ariko hari uwo bigeze kubikorera amaze kuronka temoignage z'abantu babiri umwe barabimukoreye aragira n'ahataha baramutekerera uwundi nawe ageze gutaha bamuhaye uburozi yapfiriye mu ndege Nuko rero nico kibazo umuntu agenda arahura naco navuze ati je ndumva kuvyigumbanya bitoba vyiza ariko reka ndabisangiza abandi ariko rero ikintu nobashishikariza umaze kumfasha burya waravuze batangura kwikubita gashi bamaze kuvyumva mu congereza baciye baca bugufi baragaruka rero baransaba ca kiganiro Mhm, baca barabanza baranyemerera ati wewe basi banza ugume ngaho nyene wiyumvamwo hahandi bariko barankura banshimuta baranyemerera noneho tibanza uhicare ndahicara ukwezi n'indwi zibiri niho wa mupapa yagarutse arambwira ati nukuri mm, turagusavye ikigongo twarabonye ko twagukoshereje yego dusubije amaso inyuma tukaraba ivyo twagukoreye pe ntivyari vyiza vyari bibi yego ariko tubabarire ugaruke ku kazi. kabisa Uwo munsi ndababwira ati jewe singaruka uriya muntu mwavuganye yambwiye ko nzoguma ngaha ntazopfa mvuye ngaha ti Mm, nimba rero muje mworoshe kugira musubire mu mpohotere singaruka. mm, Ico gihe yumvise ko ngifise akadada yarongeye aragenda mm, bakoranya inama y'umuryango wabo bose baca bayigirira aho hantu nabo mm, kuko kabisa havuyemwo uwo mugore yari yambereye icago gogo gose abandi bantu ntabwo bari babi nubwo yaza yabaye mubi wabona inyanduruko ni vya bindi wa mugore amuteyemo urya rero mu nyuma umuryango wabo warakoranye nico gituma navuze ati reka ndababwire ko ibibazo bihera abantu bari ngaho ntibihebure nukuri yaraje aransaba ikigongo yego harambwira ati ukora akazi
uyu mugore twamubonye mu muryango wose kuko nawe uri umukozi, hano mm. birakunze n'ahandi byarakunze, ntivyokunda kunaniranwa n'umuntu umwe ngo duce tuguheba. kandi waho wari uri wakora mu nzu zibiri. Nahora nkora mu nzu zibiri z'abapapa babiri batandukanye, ubu naho mfise inzu nini, ubu nsigaye mfise amahoro ndayikora ntekanye, nta muntu turiko turaryana, ubu ndafungura kare, nafungura ari uko bampaye ku mashi, ubu Mm. mbere vyarahindukiye barampa n'uburenganzira bwo kwironderera ifunguro mu gihe ndarikeneye. Utashe muhira bambwiye ko wasanze bashyize mu cyumba n'akantu uzenye. N'agafrigo akaji kose ndihereza ubu mu cumbi wanje nta ngorane. Ukurikije ngaho nca nshima Imana, ibi ni ibintu byiza cyane kuko mba numva ko i- i- mu by'ukuri ibi bintu je inyungu mba shaka muri bino bintu ni iyi. Hari abantu baba bambaza ngo Nuko Daniel ngo niyihe nyungu ngo ukura muri bino bintu. Inyungu je mba shaka ni iyi. Wewe wavuye mu Burundi uje kurondera ubuzima, uragira nk'uko by'Abarabu, hanyuma urarondera ubuzima, uhura n'ibyago, ubura ugufasha, hanyuma Imana iragukoreye iradukoreye iradufasha, turagufasha biragenda neza. None ubu aho urubaye neza kandi uriko urakora kandi urabona ko nta kibazo ufise, ubu none hari ikintu umuntu yoshimira Imana gisumba iki? Je nukuri ngira ati warakoze Imana nukuri. byo Eh, gushima kuko n'imbere y'uko ndaguha kakawodiyo burya mm, sinihuse kuko avuze ati hari igihe boba bariko barisheshembeka ejo ugasanga nkumbure subiye guhura n'ibindi bibazo, mm, ariko ivyo bibazo vyanje vyatanguye mu gihe twari tumaranye amezi ane gusa. mm, Ukwezi kugira gatatu nagutanguranye nabo n'ibibazo, ukwezi kugira kane niho natandukana nabo mw'iyo nzu ya mbere, ukwezi kugira gatanu nakubanye n'urya mu papa wundi nkora izo nzu zibiri, n'ukwezi kwa gatandatu, ariko ubu ndakwije ayandi mezi atandatu ndamahoro. Urumva ko nabanje nkitonda avuga ati reka mbanze ndabe ko batongera kugurumana, kumbe babe banyiyorobetseko nze kuvuga amakuru ejo bace basanga atariyo, gusa ariko ubu ndabona ko amahoro ndayafise. warandumyikira akawundi ukavuga ati nukuri uri mutabazi, ndagushimira ibintu wankoreye n'uyu munsi. Tuya tudio twanyura ndungikira mu by'ukuri eh, twaramfasha kandi nakwibutse, ariko ndungikiye amawudio ni narakwibagiye kubera ko ku munsi nakiriye abantu bake ni 10, baba ari benshi Nukuri wa mugabo ukuntu cane. bafasha bose nakira nka 10 gusa. Yego. Hariho abo bafasha mu buryo bwo guhamagara canke kwandikira message ababosi babo, canke hari abo mpamagara Yego. abandikira message, hariho Yego. n'ibindi bitandukanye, kuvugana nabo ku ma ofisi barabaye abasi banje, abandi baba bakunzi. Hariho n'ahandi hantu ntavugiye ngaha nca kugira ngo ibibazo byanyu bigere kure, aho sininda kuhavuga Yego. n'ibanga ryanje, mugabo ibyo byose ndabikora kugira ngo iyo maze ntavuganye n'umuntu, kuko urabona ubwa Yego. mbere nabanje guha impanuro sinzi kuvyibuka. Yego cane. Burya jewe mbwiye ikibazo cawe mbanza kuguha impanuro, impanuro Nukuri numvise bivanye nuko ndavyumvise, mu nyuma nkaheza nkakugira iyindi nama, mugabo icya mbere ni impanuro ku busanzwe. kuko niyo uriko uraduhanura je sinzi ko ari je jenyene, ariko ngira n'abandi umaze guhanura bobishingira intahe. Wewe uza kutwakira uburakari bwacu buri hejuru cane, wumva umengo isi n'ijuru vyakuguyeko, ariko ikintu ndagushimira nuko ubanza ukaduturisha ati reka rero tuvyige banza uje hasi. Erega ingorane mugira Ico ni ndakureguruka cane murakoze ikintu kuko ingorane. Mhm, hariho n'abandi bantu erega Daniyeli, je nk'ubu ndaguhaye akarorero, hari inshuti zanje nabwira ikibazo mfise zantanze no kuzino, aribo baba barya usanga nyene nk'uku natwe turi ino tubwira bagenzi bacu uti twaciye aha, ugasanga baranakurangiye wagera mu kibazo ahubwo akaba aribo bakubwira ati vyase fata inzira wigire rero ko ofisi itariko irakwakira, bakanadutera ubwoba taha urapfuye kararangiye. mm, Kubera iki? Je mbona umenga abarundi ntitugikundana kuko ntitubwizanye ukuri. mm,
ako kantu karimwo umuntu ari mu kibazo ugaca wumva ahubwo umengo ufatiyeho mu kumwosha ngo genda. ejo yatanze ikiganiro cy'umuntu ari mu ngorane Eh, hanyuma aratubwiye mugenzi wiwe ati toroka ndagufasha utoroke. Urumva ikiganiro nagize ko ejo ndamubwira ati hariya nafashije sinobazana ngaha mugabo mu nyuma twaravuganye eh, n'uwagombye kumutorokesha. Ikiganiro nakoze ejo yaransanze nimba gusambye ati nije nagombye kumutorokesha ati wangiriye nabi ati urazi ko agira nk'ibihumbi bingahe nguzi iminsi nguzi oya ibindi reka ndeke kubivuga ibindi yambwiye mugabo gusa wumve ko yagira muhemukire. yego kuko na jewe ico gihe nyene ndi mwabirya bibazo abantu benshi turi ino barihutira kutubwira gutoroka kandi bobo baprofita ry'amajana 6 jeho bambwira ino muri Iraki bagusaba amajana 6 y'idolari. Ibaze uyakorera igihe kingana iki? Amezi 2 n'igice. Bazira kumara amezi abiri atatu reka dufate atatu ukora N'atacamake. ugaca uriha gutoroka kandi hari igihe utoroka ntucuronka akazi. Na rero naricaye ndiyumvira ati none aya mahera noyatanga nkashika mu nzira ngafatwa urya muntu aza kumfasha iki? Vyose ndabishoboye jewe ndahandi ngaha barabizi ndashoboye gutorokesha umuntu iyo mbonye umerewe nabi twatabaje byose bikanka n'abankurikira bavyumve n'aba barungika abantu uko mpanura abantu ngo ntibatoroke niko iyo mbonye umuntu mwaze kumufasha ndamubwira ati gire nkanamufasha kuko aho umuntu usanga agira apfe akabura indya akabura kuvuzwa akabura n'umuvugira akabura vyose kuburyo nanje ndabibona hari n'abo mvuga n'ababosi babo nkabona ko atakizova nkabwira tumviriza igire kandi kuko ntuworero bavuze ati genda niho kimwe gupfa no gukira n'ubundi no ngaho urapfuye ntugiye Daniel gukira sinzi hariya. ntaguciriyemwo sinzi umuntu nigeze kubwira ati numva shonje ati ntibakimpa indya neza baca batubwira ngo noneho iyo muba mwajanywe n'inda. Ca ndamubaza ati ubu kugira mfungure ico gihe barashobora kumpa akabore karya gatoyi k'umuceri ugaragara karya kabore bakunda gushiramwo udusarade gatoyi bakampaye mw'ijoro Daniel sinigera asubira kuronka ikintu na kimwe ni ukuvuga mu gatondo naca mvyukira mwakakazi hagara kuri etape n'amazi bambuza kuyanwa nkanwa no mazi mabi yabo aya yo mu bintu ze yiyerereza nabo batigera bashira ku munwa n'umunsi umwe ariko nyene wumva inyota ikwishe ugomba umeneke je ngapfa kwinwera kugira mbeho. jewe narababwiye bajya polisi ingorane ufise nico narakivuzemo kandi ndababwira ati, akora akazi kenshi kandi ntajya kandi uwo mugore agomba kumusambanya na se wiwe hariho na video ngizi none bashobora guharira gute ibi bintu ko atari ibyo umva nyine burya bajya abapolisi barabibona kandi burya mugabo amaze mu kubona nyuma turajana no muhira kurya mukobwa turabaza rero na nyina we nyene ubwiwe ariyemerera imbere ya bosi yuko yari yaramutegetse ko ndya amagabiri ku munsi atakindi kintu na kimwe nemerewe gufungura ibisigaye bavyugarane. ibaze banishimye Ugaca wibaza rero ko amagabiri ashobora gutunga umuntu ivyo vyose bikakuyobera vy'ukuri aba bantu baturungika nibaze baragufasha inguvu utanga siziki ariko nabo bari bakwiye kwikubita agashi bakagufasha bakamenya ko bataturungitse gutabwa mw'iyarara. kandi hariho abantu nabaye basi babo bavuga ngo ndipendekeza abandi ngo ndabarega none umuntu wabona ariko arapfa ukanuma ubishoboye kuvuga Uri ndabisubiyemo n'abanyumva banyumve aho naringeze hari aho umwasi ashaka ntibabone n'uku kuntu si ico gihe wamengo nisiga ifu y'imyumbati sindazoshaka agafoto k'ico gihe narakabitse nakonkorotse ariko gusa ibibazo iyo biheze nyene biba bisaba ushimire uwagufashije mu ivyo bibazo nukuri nari nifuje kubashimira bimwe bivuye ku mutima n'abandi bose bumve ko igikorwa ukora ntidukwiye kucihereranya mu mitima yacu
wovuga ngo Imana iguhezagire kuko ariyo itanga imihezagiro ku bayikwiye, twe ntitworonka ivyo tuguhemba n'amaboko, ariko Imana yo mw'ijuru imenya ibigukwiye. Murakoze cyane. Yego Murakoze. murakoze namwe. Nawe n'ukuri Imana ikugirire neza kubona unteye surprise ukambwira ati niho dukora akaganiro kagufi ariko ngomba kuvuga. Nari nzi nyine ko gusa nari nzi ko bimeze neza, nari nzi ko tugomba kuganira ibindi mugabo kubona uciye ko cyari ikiganiro kirimwo impanuro, burya utanze impanuro ku bandi bumvise uko wari ubaye aho hantu nuko vyagenze, hanyuma kandi no gushima ibi si vya bose, gusa je nakubwiye nico kintu kinezera nta kindi. Daniel, akandi kantu nokeburira abandi bantu dukorana b'abagenzi banje nk'uko nyene umbona, kuko nako nyene nari ndagusezeye ariko numvise gakoze ku mutima. Aba bantu bafite ukuntu baremwe, ntibashaka umuntu w'umunyafrika begera. Ya, Mama bamwe baravuga ko tunuka, ako n'akarorero ka hafi ku bantu baba mama baciriritse bamwe batishima gose, akakubwira ko umuhumurira nabi, kumbe baranka n'umuntu amenya amabanga yabo. Ako n'akandi kagohe ndabakubitiye, kuko je nk'ubu hariho nk'ahantu misi yose bicara ari uko nagiye kuryama, ariko sinshobora kugira amatsiko yo kuja kuraba ibibera aho hantu, kuko ntibindaba, kuko nabonye ko niyo bamenye gusa ko nababonye ku vyabereye nk'aho hantu, umengo hariho ikindi kintu babonye, nabo nyene umengo barikanze. Rero n'abakozi bagenzi banje bandi n'ako kantu baze barakibuka, hariho benshi batoba bibuka ako kantu kukaraba, ukabona nyoko buja na so buja bicaye muri saro, iyegerere kure uhaje ari uko baguhamagaye, uhaje ari uko ukenewe aho hantu, murakoze. kuko niyo bagiriraniye imishamirano Daniel nkiyegerera kure mba ndamahoro, ariko iyo bagiriraniye imishamirano ndi hafi naho nyene ahora agaruka nk'uko umengo yonka ko ryashavu ry'imishwano barimwo hagati yabo, ariko iyo abonye umengo ntiwanamwumvise nawe n'umenga aba mahoro aja kuryama hama akaza kuvyuka ishavu ryiwe ryaheze. Ya, birumvikana nukuri urakoze kwiyo mpanuro, ndagushimiye rero nukuri, Murakoze. ndagushimiye cyane kandi nshimiye n'abantu bariko bakurikira kino kiganiro n'abandi bakeneye ubutabazi. Nukuri turiho kugira ngo ibyo dushoboye tubikore. Yego. Tuzoshishikara gufasha bake muri benshi kuko ntitwabishobora byose kuko ni benshi cyane. Abazokenera kutwitura kontakiti zacu ziriko ngaho, nibaza ko ntawe utazi nimero za Daniel Mugisha nukuri oya, n'ubutazizi aca zibona ngaho kuri ntuze yanje, herekana nazivuge abantu bakeneye kuzimenya kumbure ni +358 48 canke guteranya amajana 358 46 58 31 amajana 314. Ndagushimiye rero ndanagusezeye. Murakoze, ico nobasaba bozibuka uko bibuka pasiporo yabo. Urakoze cyane, urakoze rwose. Ibihe bikenewe. Sabwe? Ni ingirakamaro mu bihe bikenewe. Yego, murakoze. Ndabashimiye rero, mugire ibihe byiza. Namwe muhezagirwe. Okay.